Shalom shalom bakundwa bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego ndi mwene data Nsengiyumva Herve. Ndashima Imana ko iduhaye kano karyo keza ko gusangira ijambo ry'Imana. Hama iki ni ikiganiro gishasha tugiye gutangura hamwe na mwebwe abavukanyi n'abavandimwe, ikiganiro citwa Dukunda ijambo ry'Imana. Umutima w'ico kiganiro rero ni ijambo riri mu Baroma igice c'10 umurongo wa 17, niwo mutima w'iki kiganiro, kandi nibaza yuko kizodufasha twese tuzokwiga turyoherwe muri ambiance nziza, turyohewe dutuje muri simplicité, mu buryo bworoshe kandi mu buryo butahuritse, tubifashijwemo na Mpwemu Yera. Ego reka dusomerere iryo jambo kugira ngo twumve umutima wa kino kiganiro. Ijambo riri mu Baroma igice c'10 umurongo wa 17, riravuga ngo umurongo wa 17: mu by'ukuri ukwizera kuzanwa no kumva ubutumwa bwiza, ari ryo jambo rya Kristo. Ukwizera kuzanwa no kumva ubutumwa bwiza, hanyuma ubwo butumwa bwiza ngo ni ijambo rya Kristo. Twabonye rero umutima wa kino kiganiro, dukunda ijambo, wohagarara woshingira kuri iri jambo. Turakeneye kugira ukwizera gushitse, turakeneye kugira ukwizera kuzima, turakeneye kugira ukwizera gushingiye imizi muri Kristo Yesu, ariko cyane cyane mu butumwa bwiza bwiwe, ari ryo jambo rya Kristo. Rero ni muri iyo ntumbero twifuje ko twoza turaganira ijambo ry'Imana, tugaserangura Bibiliya, tukaraba mbega twebwe abizera ubuzima bwacu bumeze gute, mbega umugambi w'agakiza umeze gute. Ariko rero hirya y'ivyo vyose hariho icigwa twifuje ko twoherako. Ico cigwa ni icigwa twabonye ko gishobora gufasha gukomeza ukwizera, gukomeza ukwemera kwacu nk'abizera, nk'abamenye Kristo, nk'abakristo cyane cyane. Ico cigwa rero kiravuga ngo ni icigwa kivuga ngo itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Uru nirwo rugendo rero tugiye gutangurana. Ico cigwa rero ni icigwa kirekire ubundi, mugabo tuzogerageza tugihinyanyure, tugipfunyapfunye mu ncamake kugira ngo turabe bikuru bikuru bigize ayo masezerano abiri, isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Turabe mbega isezerano rishasha rivuga iki, isezerano rya kera ryavuga iki. Ivyo vyose kugira ngo bidufashe, kugira ngo mwisomwa rya Bibiliya canke iry'ijambo ry'Imana nk'abakristo tubashe gutahura, dutahure vyinshi, dutahure umugambi w'Imana wagutse w'agakiza, wo gucungura abari mw'isi, kugira ngo tumenye, kuko Yesu niwe yavuze ngo tuzomenya ukuri, ukuri nako kuzoduha kwidegemvya. Rero tutagira ukuri ntidushobora kuronka ukwidegemvya n'umwidegemvyo wo muri Kristo Yesu. Rero aha dusa n'abari mu ntangamarara, ni wo mutima watumye twiyumvira ko twogira ibi bihe byo gusangira ijambo ry'Imana. Si ishure rya Bibiliya, oya, n'akaryo keza no kuganira, no guserangura, no kuraba, tukaja mu vyanditswe, tugasoma, tukiga, tugatahura, tubitahujwe na Mpwemu Yera. Kandi nibaza ko Mpwemu Yera ari we twahaye ikibanza ca mbere. Mpwemu niwe Kristo, niwe twahaye ikibanza ca mbere tugomba ko twigisha. Kumbure jewe ashobora kuzoncama, hanyuma tukiga twese, na jewe nkiga, na mwebwe mudukurikirana mukiga. Vyoba vyiza rero tugiye turakurikirana, tukabana iki cigwa, tukazokibanamwo n'ibindi vyose Mpwemu Yera azogenda araduha kuganira. Kumbure niyabona ko bikwiriye ko hagira n'abandi baza kudufasha, bizoza. Ariko mu ntango reka tubane muri iki cigwa,
dutanguye c'isezerano rishasha n'isezerano rya kera, itandukaniro riri hagati y'ayo masezerano abiri. Rero nico cigwa tuzobana. Rero mu ntangamarara twiyumvire, mbega isezerano ni iki? Mu Kirundi tuvuze isezerano dusanga amajambo y'igifaransa agera nko kuri 3: alliance, promesse, hamwe na dushake twongereko na testament. Vyose dusanga mu Kirundi bavyita isezerano, mugabo ugasanga ugerageje kuja mu nsiguro y'ayo majambo mu gifaransa aratandukanye. Rero twebwe tugiye kwiga isezerano nka alliance. Alliance, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. La différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Rero twiyumvire, mbega isezerano ni iki? Alliance ni iki? Nagerageje kurondera definisi isanzwe, n'uwundi muntu wese yorondera kuri Google. Hanyuma iyo natoye nasanze umenga irafitaniye isano n'ivyo dusoma muri Bibiliya n'ukuri tubona muri Bibiliya. Iyo umwe wese arashobora kuyirondera, mugabo no kugira ngo tuzotahure iyo ijambo ry'Imana rivuze alliance canke rivuze isezerano, turyita isezerano mu Kirundi ko niryo jambo rihari ubu. Mbega bisigura iki? Bisobanura iki? Reka ngerageze kubivuga mu gifaransa, ariko ndaza kubisigura mu Kirundi. Ni ukuvuga ngo definition nashoboye gutora mu gifaransa iravuga ngo l'alliance, une alliance canke l'alliance de Dieu et le peuple. Kuko ngaha aya masezerano abiri twavuze, yaba irya kera yaba na rishasha, ni isezerano Imana yagiraniye n'abantu bayo. Tuzoyabona ayo masezerano yose. Rero naravye, mbega une alliance risigura iki? Ngo c'est un pacte sacré, une relation d'amour fondée dans la Bible, où Dieu s'engage fidèlement envers l'humanité. Numvise kandyoheye. Alliance, isezerano ry'Imana hamwe n'ubwoko bwayo, ngo ni pacte canke ni engagement, ni ikintu Imana yasezeranye n'abantu, ngo kiri sacre canke ceranda. Hanyuma kigasigura ngo ni imigenderanire y'urukundo iri muri Bibiliya. Imigenderanire y'urukundo iri mu Bibiliya. Rero Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Tuzobandanya mu cigwa gikurikira, turabe rero twinjire isezerano niki, isezerano risigura iki, turabe irya kera n'irihe, rishasha n'irihe. Tubandanye turyoherwa, tugubwe neza mu Mwami wacu Yesu Kristo. Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza. Ku bari ku murango n'abari mw'ijoro nabo mugire ijoro ryiza, bivanye n'aho duherereye twese. Yesu abahezagire.